Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2024 ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano igisata ca politike igisata c'agateka kazina muntu igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya Cibitoke habandanya hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Burarudi ubunywero buriko burugara kamwe mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi indwi zibiri ziraheze amamega ataronkejwe ibinyobwa vya Burarudi mu makomine yose y'intara ya Cibitoke abafise ubunywero barihebuye bavuga ko bariko barugara kuko hataco bahereza abakiriya abaguzi ubwabo basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ngo ihane abikika mu kiza mu rudandazwa rw'ivyo binyobwa bitera biba umuzi w'ibuye mu makomine atandatu y'iyo ntara bivuye ku bukene bw'ibinyobwa vya Burarudi abenshi mu bafise ubunywero barugaye vyinshi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Bururi na Rumonge naho nyene ibinyobwa vya Burarudi vyabuze abadandaza bariko baridoga mu ntara za Bururi na Rumonge mu bumanuko n'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi ibinyobwa vya Burarudi bibandanya bibura haraheze iyinga hatamega n'imwe ironkejwe inzoga ihinguriro Burarudi rikaba risigura ko rifise ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo rishobore kuzana umwambiro rikenera kugira ngo rigane ivyo binyobwa ayo makuru haremezwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yabivuze kuwa 25 ndamukiza imbere y'abashinga amateka mu ngoro yabo mu Kigobe ubunywero buhurumbirwa cane mu gisagara ca Rumonge no mu mazu y'idandarizo ubu bugurisha inzoga kavukire bitumwe n'ibura ry'ibinyobwa vya Burarudi tunywa izi nzoga kuva aho ibinyobwa vya Burarudi biburiye muri aka karere ni ukubera ibura ry'ibinyobwa vya Burarudi twari tumenyereye kwihereza uko akaba ariko bimenyeshwa n'umukunzi wa Amstel ndende vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo kandi mu Burundi hagiye gutangwa urucanco rwa malaria ku bana badashitsa imyaka 2 ivyo vyatangajwe mu itangazo ry'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ryo kuri uwu wa kane w'ino ndwi iheze ni mu gihe u Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca malaria uhimbazwa buri mwaka kuwa 25 ndamukizwa uhimbazwa buri mwaka kuwa 25 ndamukiza urwo rucanco ruzohabwa abana bo mu ntara 8 bafise hagati y'amezi 6 na 18 n'akanyamuneza kuri bamwe mu bavyeyi bemeza ko abana bakiri bato bafashwe na malaria mu bice bimwe bigize igihugu nko mu kiyaya c'Imbo vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure hisayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke habandanya hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Burarudi ubunywero buriko burugara kamwe mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi indwi zibiri ziraheze amamega ataronkejwe ibinyobwa vya Burarudi mu makomine yose y'intara ya Cibitoke abafise ubunywero barihebuye bavuga ko bariko barugara kuko ataco bahereza abakiriya
Abaguzi ubwabo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ihane abikika mu kiza mu rudandazwa rw'ivyo binyobwa bitera biba umuzi w'ibuye. Mu makomine atandatu y'iyo ntara, bivuye ku bukene bw'ibinyobwa vya Buraludi, abenshi mu bafise ubunywero barugaye. Ku bwa bamwe mu bihereza ivyo binyobwa vya Buraludi, ingaruka ni nini cane. Hake mu hashoboka kuboneka ivyo binyobwa vya Buraludi, ibiciro vyaraduze cane. Nk'akarorero, icupa ry'inzoga ya Amstel na Primus ziri mu bihumbi 5 n'ibihumbi 4 y'amarundi, mu gihe vyahora ku bihumbi 3 ndetse na 2,200. Amstel Royal ndetse na Boku zigurwa ubu ibihumbi 5 n'ibihumbi 4, bisigura ko zimwe zaduze ibihumbi 2, izindi amafaranga 1,000. Uko akaba ariko vyidogwa n'abakozi ba leta bo muri iyo ntara. Bene ubwo bunywero bavuga ko bariko barahomba cane. Ingorane ni nyinshi nubwo dushobora kuronka amakarato makeya, dutegerezwa kuduza ibiciro. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu badandaza akabare muri komine Rugombo hafi y'igisagara ca Cibitoke. Muri komine Mabayi ni nako bimeze, hibonekeza naho nyene ubukene bw'ibinyobwa. Umuyabaga afise imyaka ishika 40 yemeza ko yugaye ubunywero 3 bwiwe buri mu bice bitandukanye. Vyabaye ngombwa ko nirukana abakozi banje bose baja mu karuhuko. Hamwe naho ubwo bukene bwobandanya bwibonekeza, abo bakozi bose bazotakaza akazi. Birababaje ariko nta yandi mahitamwo mfise. Uko akaba ariko agaragaza umubabaro. Ku bw'isoko mu ntwaro mu ntara ya Cibitoke, amakori n'amatagisi atozwa n'igisata kibijejwe muri komine aratanguye kugabanuka. Abafise ubunywero nk'uko biri kuri ubu twasanze muri komine Buganda, barafise amakenga ko bazohava bataronka amafaranga yo kuriha amazu mu mpera y'ukwezi. Mu makomine atatu ariyo Murwi, Mugina ndetse na Bukinanyana, bamwe mu bakorera mu bubare twabonanye batubwiye ukuri ko bagiye kugira ingorane mu kuriha amadeni bafashe mu mabanki. Buramatari w'iyo ntara haremeza ayo makuru, hakanagabisha abanyegeza ivyo binyobwa. Ibihano ruhasha ariko vyisunze amategeko birategekanijwe ku bazinyegeza. Uko akaba ariko Kareme Bizoza yagabishije. Nayo kandi no mu ntara ya Bururi na Rumonge, ibinyobwa vya Buraludi naho nyene vyabuze, abadandaza nabo bariko baridoga. Mu ntara za Bururi na Rumonge, mu bumanuko no mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, ibinyobwa vya Buraludi bibandanya bibura. Haraheze iyinga hatamega n'imwe ironkejwe inzoga. Ihinguriro Buraludi risigura ko rifise ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo rishobore kuzana umwambiro rikenera kugira ngo rigane ivyo binyobwa. Ayo makuru haremezwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, yabivuze kuwa 25 Ndamukiza imbere y'abashingamateka mu ngoro yabo mu Kigobe. Ubunywero buhurumbirwa cane mu gisagara ca Rumonge no mu mazu y'idandarizo ubu ni ubugurisha inzoga kavukire bitumwe n'ibura ry'ibinyobwa vya Buraludi. Tunywa izi nzoga kuva aho ibinyobwa vya Buraludi biburiye muri aka karere. Ni kubera ibura ry'ibinyobwa vya Buraludi twari tumenyereye kwihereza. Uko akaba ariko bimenyeshwa n'umukunzi wa Amstel ndende. Abandi bemeza ko bafise amakenga ku binyobwa banywa n'ingaruka ku magara yabo. Igisagara ca Rumonge kimaze indwi irenga kitaronkejwe ibinyobwa vya Buraludi kubw'abadandaza baho batomora ko bakora bahomba. Ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi ni muri komine Matana, nico kimwe. Amamega ya Buraludi ari Matana n'i Bururi amaze indwi adahabwa inzoga. Kubw'abafise ibirabo, ubunywero n'uburiro, agahombo ni kanini. Mu gihe yari yatumiwe kuwa 25 Ndamukiza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaragarutse ku kibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Buraludi bimaze iminsi vyarabuze. Yaremeje ko ihinguriro Buraludi rifise ingorane zifatiye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure ibikoresho vya nkenerwa bikurwa hanze y'igihugu. Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko leta yiwe igiye kwibanda kuri ico kibazo.
Kubw'uwo mushikiranganji wa mbere, Burarudi yarandikiye leta ikete yimenyesha ko ibikorwa vyayo bicumbagira, igasaba ko leta izokwibanda kuri ico kibazo. Turiko turasaba ukuntu twotora umuti, ariko nukuraba ibitegerezwa gushirwa imbere. Twofata amafaranga agenewe umwavu tukayaha Burarudi muri iki gihe? Uko akaba ariko umushikiranganji Ndirakobuca yashimangiye, akavuga kandi ko leta idafise umuti ku bibazo bihanze igihugu ubu. Akavuga ko ibihano vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu vyavuye ku kindi kiringo c'umuhisi Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene, aho kubwiwe avuga ko ivyo bihano vyataye mu manga igihugu inyuma yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, kuko hagati yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu na bibiri na mirongo ibiri twari dufise duke twaziganije. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa nuko mu Burundi hagiye gutangwa urucanco rwa malariya ku bana badashitsa imyaka ibiri. Ivyo ni ivyatangajwe mw'itangazo ry'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ryo kuri uwu wa kane. Ni mu gihe Uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca malariya, uhimbazwa buri mwaka kuwa 25 Ndamukiza 2024. Urwo rucanco ruzohabwa abana bo mu ntara 8 bafise hagati y'amezi 6 ndetse na 18. Ni akanyamuneza kuri bamwe mu bavyeyi bemeza ko abana bakiri bato bato bafashwe na malariya mu bice bimwe bimwe bigize igihugu nko mu kiyaya c'Imbo. Mushikanje aba mu ntara ya Bubanza yarabuze umwana mu mwaka uheze biturutse kuri malariya. Mu rugo rw'abantu 6, 4 barashizwe mu bitaro, bamwe barashizwe mu bitaro barahakwa kuhasiga ubuzima. Uko akaba ariko umwe mu bagenzi bacu yatwiganiye. Yizera ko nubwo abana bacandarwa ku myaka mike, ico kiza kizogabanuka. Intara zirabwa ubwa mbere n'urwo rucanco rwa malariya ni intara ya Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, Kirundo, Muyinga, Ngozi mu buraruko bushira ubuseruko, hamwe na Rutana na Ruyigi mu bumanuko bushira ubuseruko. Itangazo ry'umushikiranganji ryerekana ko izo ntara arizo zirangwamwo abagwayi benshi ba malariya, kandi hakabonekamwo benshi bicwa n'iyo ndwara. Ubu abajejwe igisata c'amagara y'abantu barashima ko abagwayi bagabanutse, kuko mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2022 bari baharurwa ku bantu 1,863,288 batowe umugera wa malariya. Nayo kuri uwo mwaka nyene mu mwaka w'ibihumbi 2023 bari abantu 98,863. Ubushikiranganji busigura ko iryo gabanuka ryavuye kw'itangwa ry'imisegetera mu kivunga imbere y'impera y'umwaka w'ibihumbi 2022. Nubwo biruko ariko abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu barababazwa nuko abanyagihugu bakoresha iyo misegetera mu bindi bitari ukwikingira iyo malariya, harimwo uburovyi mu nzuzi ndetse no mu mirima y'imiceri mu gihe c'iyimbura canke mu mirima y'itomati n'irengarenga. Abo bategetsi b'u Burundi bahamagarira abantu kwipimisha kandi bakibutsa ko kwipimisha ari ku buntu co kimwe n'imiti. Mu Burundi ubushikiranganji ntibwatangaje ibiharuro bigezweho vy'abamaze kwicwa na malariya, nubwo iyo ndwara hari imwe mu zica abantu benshi muri ico gihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 abagwaye malariya baharurwa mu miliyoni 249, hakaba harapfuye abantu 608,000 bishwe na malariya mu bihugu 85 ku bwa OMS. Akarere ka Afurika muri OMS karafasha ivyo kuvura indwara ya malariya. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 kandi ibice 94% vy'abagwayi ba malariya, ni ukuvuga imiliyoni 233 n'ibice 95% vy'abishwe na malariya, ni ukuvuga ibihumbi 580 vyarabonetse muri ico gice. Abana bafise munsi y'imyaka 5 bagize ibice 80% vy'abishwe na malariya muri ako karere.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, nawe utaravyondako hama ubandanye kubana natwe. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.